Hariho n'abambwira ngo nta mugabo nzoronka ngo ntibondra muri Imana mwe nimwe mutanga abagabo cyangwa abasore bose rero bugiye kubakugira ngo ntibonshira mu rugo ngo kubera bijya navutse. Hari umwana mbonye avuga tujya Mudemu ndamushize mu rugo ni sawa nama mugume muyayata ngaho ngo ntazoja kuvuga ngo cyo ngo vuga ibishego gusambana ko navuze gusambana ahubwo ninde nyinshi reka nivyo batari ko baratahura namwishyuranye ishavu bitewe n'ibintu yagiye kuvuga uzokora content ambwira yuko afise abantu bafise ama video yiwanje ndiko ndasambana ngo nuka urumva akaza kumbwira ibintu nkabijya mu bisanzwe cye byarambabaje warababaye kwera kuko nk'umuntu atazi nitako giwanje nta muntu je wazitako giwanje ngaha muri rezo social kuko ijya navuze ati leta ishireho ibihano ku basore batarongora ico si ibintu bibi sigishego simico sigutitura imico y'igihugu biya nishoye koresha umanya mvuga ati gukora mu kabare ni duwayi wanje gusambana ni duwayi wanje none ndarabeshe se uburenganzira bwanje none nico gishego bavuga ko cotuma afunga naciye muri bwa buzima handi mpura n'ikibazo babagezi bose batubwira ko badukunda ubandikiye nahuye n'iki kibazo mfasha meme 5000 canke 2000 je nakuze nsaba ibihumbi 2000 umuntu bonye warabaye atake cyane ku ma social media koresha umwanya yarakwataze neri nati nayo turabona ko yabigiye ajisi aho abo bantu nta kindi kintu mwamupfa apari yabigiye yaje majambo uruvuga kuri social media ajye ni amajambo kuza kunca intege banjugumize bantera ubwoba aho bigezwe n'uho abantu bose bansabira gufunga atugerageje bamwe bakuru biwa nk'abaneni nati bakoresha si mukuru wiwanje ko ndamusumbya aba followers je nusuye kuvuga ngo ni mukuru wiwanje si mukuru wiwanje mu nzego canke mu myaka pana kumbu sineri nati gusa ntanga ubutumwa nari natareke kunyinjira mu buzima ndabizi ko ariko kazi kiwe ahagarike gwero no musi nisa sinkeneye ko tuburana abantu benshi bariko baza kuntera ubwoba ngo sindamwinjirire bivanye n'ukuntu ngo bamuzi nyimba ari mu nzego nimba afite ico yitwaje je ntavyonzi urumva nati bakunze kuvuga arinza kwataka arengira agiye gusha intambara yiwaye yankangishije kufunga nishankangishije ibisigaye byose je niyonsinda amajambo araza duhangane badoye n'ikiganiro azokwega umushasi ndamukwega uzogende tujanye nakoresha umwanya na roji bitayari nta kibazo ariko bazonzanira abo bantu babiri kugira ngo banyeze neza babone ko nkwiye gufungwa canke nakwiye gufungwa ariko anovuga yuko jewe ndakunda kuyaga n'abantu hari abantu bashoboye kumbwira ati jisa birinze bishika bakamufunga n'amaposti barakunze kupostinga bakavuga ati why batageze bafunga Chevale why ko iki batigeze bafunga Neri erega nanje ico nico kibazo mfise niyo mpamvu novuga byinshi nakubwiye ati ntawo burana n'umuhamba